mu Barundi turi ngaha mu Burundi kica kigorana kubera dutunga abayaya urumva gushusigara muhira uri umugabo uriko n'umuyaya bica bisa n'ibindi bintu urumva ugacuba mu Barundi babashaka kugira ngo umugore yakuganjije ugacurondera kuja mu kabare saa sita ntibikunda abandi bagabo bari ku kazi ucuja he ico ni kibazo ca mbere kica gihari umugabo wundi ari mu Buraya bareze umwana na abari okipa bariko arateka areze umwana uba wumva yuko urafise ikintu uri kurakora uritire. Coucou la famille, c'est sur Peace International TV. Uyu munsi dufite umushitsi w'iteka tuvugana ku bijanye n'iki confession. Ibijanye n'ama confession anonyme. Genre umuntu afite message yo gutanga arondera ukuntu ayitanga mugabo ashe abibwire ace kuri réseau iyaye. Cap ku ma confession anonyme. Karibu umushitsi wacu kugira banze atwidondore atwibwire maze atubwire ibijanye na confession anonyme. Nitwa Ngabirano Leandre nkaba nize ibijanye n'inyifato ivyo bita psychologie mu rurimi rw'igifaransa nezo no kuba hamwe namwe mu kiganiro. Merci beaucoup Alexandre. Rero Alexandre bari mu psychologue kenshi urumva genre abantu tudufise mentalité ukuntu twihindagurika genre ya mentalité mindset and then ugasanga hariho nk'ibintu dushaka kuvuga muga tudafise moyen nziza yo kubivugamo. Hariho umuntu yabidufashije cyane adufasha kurekoltangira nk'amadone ku bijanye na changement y'abantu n'ibintu abantu bako barabamwo kuri X yahora yitwa Twitter kera uwo muntu akaba azwi ku izina rya Sir Umuhigo hakaba ama confession amwe rero agenda aratubwira genre ntige turabe nk'imwe mu confession yiwe aja genre bamurungikira hama umupsi wacu adufashe kugira commentaire hari ivuga ngo abahungu muri ngaha mwokwemera ko umukobwa mwifuza kugira mariage mwoyigira ahembwa 2 millions nawe uhembwa 500,000 kuko numva umenga ngomba ndongogwe. Le gars là il est dépassé genre est-ce que Jeff hembwa 500 balles la meuf ahembwa 200,000 comment je vais faire? Rero Alexandre nk'umuntu w'umupsychologue utubwira ku bijanye nk'uwo muntu mbagude genre ama mariage hari nk'ama mariage y'ubu unyusanga kera le mari niwe mutwe w'umuryango à la base munga usanga umugabo kahembwa 500K alors que sa femme plutôt ahembwa x4 umushahara wiwe. Mwivuze kwiki izongo nibaza yuko nk'abarundi turashaka ukuntu tuba dutahura ibintu vyerekeye urukundo umugabo ingene aba ameze umugore ingene aba ameze utegerezwa kugira ubutunzi bwinshi n'ibindi bitandukanye. Rero nibaza yuko nk'abarundi nibaza yuko nibo bari concerne n'iki kintu cyane ko turiko tubwira abarundi muri make. Rero ico nabivuga ko ico kintu ni ikintu gihari kino gihe aho kiva ni kubera haje politike yo guha abagore akazi amavantage mu kazi abagore abakobwa bakaba privilege. Rero hatangura kuboneka abakobwa batunze batarubaka. Urumva kera vyabize yuko umugore agira itunga kwe ku mugabo kubera nta mapotisi menshi yari ahari y'abagore canke abakobwa niho rero ico kibazo cavutse. Rero abakobwa batangura kugira amahera menshi batarubaka acatangura kuza ikibazo kivuga ngo none umukobwa andusha amahera no mutwara sinoba ndongowe naho no mukwa bashobora kwibaza ati niwa ngaburira niwa nyambika ibintu janka nk'ivyo nyene. Rero ikibazo aho kiri ni hehe kubwo umuntu yabajije ico kibazo canke yanditse iyo stati ni afise ikibazo ca complexe d'infériorité muri make kuko kandi si kuvuga ngo ni kubera ari umukobwa iyo umuntu akurusha nka pouvoir canke iyo umuntu akurusha amafaranga canke iyo umuntu akurusha amashuri biragutera complexe d'infériorité urumva kuri muto kuri we arakudomina ni nkaho uba wumva yuko arakuganza utirura bivuga canke atari warabikubwira. Rero bigeze ku muntu w'igitsina gore ho bica bibindi iyo ari umugore n'umugabo kubera yuko mu muco w'ikintu tumenyereye ko umugabo niwe agira pouvoir muri en public niwe agira pouvoir no muhira kandi pouvoir irahagaze no kukugira amafaranga donc biri normal ko uwo muntu yarabajije kibazo. Rero inyishu no muha kuvyerekeye urukundo abantu iyo bakundanye barashaka kubana neza pempa utufise uburyo bwinshi iyo ni inyishu mbere notanga donc nta kugira ubwoba ngo izo kandi zibaho zirahari. Iyo ubajije abantu benshi hari abagabo basigara muhira nka za Europe akarera umwana umugore ari ku kazi mu gihe umugore ari wafisa nk'akazi gatanga uburyo bwinshi katanga assurance ibiki bakavuga ati turicaye reka turabe hagati ya jewe nawe uja gukora akazana inyungu nyinshi ninde
bakabiraba. Umugabo arashaka gusanga umugore wari afite akazi kari avantage kaza n'inyungu nyinshi bobo nta naba yabatunga mu myaka ya mbere. Umugabo agaca asigara muhira akaba ari araba umwana akamuha amata akamufasha ibindi bintu byose ko ubuzima bakaburaninga kandi bakabaho. Donc ico kibazo mu Barundi turi ngaha mu Burundi kica kigorana kubera dutunga abayaya, urumva gushusigara muhira uri umugabo uriko n'umuyaya bica bisa n'ibindi bintu. Urumva ugacuba mu Barundi bagashaka kubwira ngo umugore yakuganjije ugacurondera kuja mu kabare saa sita ntibikunda, abandi bagabo bari ku kazi ucuja he. Ico ni kibazo ca mbere kica gihari. Umugabo wundi ari mu buraya bareze umwana na abari okipa bariko arateka areze umwana, uba wumva yuko urafise ikintu uri kurakora uritira. Uravyumva? Rero uri ngaha mu Burundi bica bigorana kubera insaku abantu ngene bameze baca bakuvuga. Mugabo iyo umuntu afite umutima mwiza pempo tivyo afise murabana neza niyo nyisho notanga. Alright, iyo ni réponse twe kwa Alexandre kuri confession y'umuhirwe ibwa kujanye na mariage genre umugore ronka menshi cyane gusumbura umugabo cyangwa afite akazi udafite akazi umva abari kibazo à la base ko deja n'ikindi kintu tutiyumvira. Urashobora kuba mwagize mariage ufite mbere menshi kumusumba mugabo ubuzima bugahinduka. Est-ce que tu dis comme ça non ha divorce ugira genre muguma mubandanya kandi mubana Jean Pagereza gusapotinga. Rero nico kubuza gutangura relation akigusumba ko deja ntawuzi nawe les compétences ufise ushobora gushuna ronka menshi après. Rero waramaze guhata iyo chance yo kugira mariage n'umukobwa ukunda motive ngo yagusumba amahera umva abari kibazo quand même. Abari katabe rero bindi condition vuga ukuye muhisava n'abatuipe muraho hama nagira mbaze abahungu mwese muri hano kweki umuhungu wese uzamva ngo shaka umukobwa afite taille physique nziza why akandika kabiri ati why abakobwa bateye neza physically nibo bakunditse gusa why araswe kwa bati endana cyabana bati ndatahura ko taille physique ya bien ishitura mugabo natwebwe abakobwa tudafise amataille meza turazi gukunda kandi dufite urukundo kandi turaciye ubwenge. Merci. La meuf arikarisabira genre arikaritakambira vous les gars mushaka abakobwa bari bafite taille bien basa neza bateza none abandi nabo badasa neza badatesa. Est-ce que murabahevye genre kandi nabo bafite bwenge bafite byose mugabo buze taille babuze shape ya bien araje kwitakambira mubivuze kuri yona. Nibaza ko abantu barasa liberté yo gukundana uko bavyumva provike bahuza. Ico ni ikintu ca mbere kuko urukundo rusaba liberté kumva yuko wagiye mu kintu ari wewe uvuga ati nshaka umukobwa mwiza afite taille ya bien niwe ndondera, there is no problem, ntaco bitwaye. Ariko n'uwundi avuga ati jewe unyemeye canke ho duhuje nta kibazo. Donc abantu mu rukundo ntibara ibintu bimwe. Ico nico kintu ca mbere novuga. Abantu bose baba bafise ibintu bashira imbere bivaye n'ingene bameze. Ariko généralement kuvyerekeye la beauté la forme la taille y'abakobwa nta mugabo adakunda umukobwa asa neza cyangwa afite forme ya bien. Ntibisigura yuko ashaka ko yuko bubakana cyangwa baryamana, ni attractivity kubera abagabo bari visuel. Umugore asa neza kubiraba n'ibintu bisanzwe ntibiba bisigura n'imisi yose ko ari infidèle kubera abagabo ingene baremye. Kenshi ni kubera hariho ibintu abantu bataba biga. Abagabo bari visuel kuvyerekeye relation uko no bivuga. Donc ubwiye umukobwa asa neza cyangwa umugore asa neza barabiromarika. Nico kinashaka kuvuga. Rero uwo muntu yabajije kibazo yisanta nko kumenga ari menace y'abahungu bose bararondera abakobwa beza barashaka batista ariko sivyo. Muri sansi mu buzima busanzwe ugiye kubiraba abantu bose ntibari mariye n'abagore beza bafite amaforme meza. Hariho abanye neza. Nibazo yuko twotandukanya tendance iri ku marezo sociaux na realite. Hari igihe ikintu gitrendinga turazi yuko abakobwa beza nibo bavuga mu magazine ya beauté mu bamisi nibo bariyo mugabo ugiye kuraba mu buzi so bari ugiye kuraba mu ngo so bariyo gusa ugiye kuraba nabubatse neza ntibisugura ko ari abakobwa beza gusa. C'est très différent realite na tendance. Donc il faut que différencier ivyo bintu bibiri. Ibintu biri kuri trendinga sivyo biba bifunctiona muri society sinavyo biba bihari gusa. Donc umuntu namubwira iki abagabo barakunda abagore beza unashaka avuga ati uriya mugore ni mwiza muga nibisigura yuko iyo ca yemera ko mwubakana arashaka kwa appreciate beauté yawe gusa muga caractère nta sport nta nayikunde ko urashaka kuba umuntu mwiza ukagira caractère mbi ukagira forme ukagira taille ariko kubana nawe ugasanga umuntu w'inkazi cyangwa ufise ibintu vyawe wamushira imbere uwundi ada sport. Donc nibice bisigura yuko uzo umugore mwiza. Donc ni gutandukanya ivyo kubaka urugo
na bote tukuru. Kubana n'umuntu ntibisaba bote, bisaba caractère ahanini. Donc umuntu ntiyumva ko ari menace, n'ufise bote akagira caractère ni avantage. Et puis umuntu wese yumve yuko ubuzima buriho Imana mukunda uko yakuremye kose uri mwiza. Il faut éviter la comparaison. Amarezo sociaux gituma aremera abantu ni kubera ateza comparaison. Nk'ubu urashobora kuso nk'umugenzi we umuntu mwiganye agaca postinga ari kuri airport akavuga ati ndagiye US na Rose Bourse Harvard. Wewe uri kuratigita nko kuri bata uri kurondera yuraruriye. Uyumva gute? Oya bakwisha. Uwo mwanya ubuzima bwawe menga naco buri. Uravyumva nibindi nuko nyene. Mugabo ntibisigura yuko ivyo vyonyara ivyo bihari. Ikibazo abantu bafise niyo comparison. Nuvuga ngo uriya ni mwiza ndamwiravye ko je mbona ndi mubi. Uriya yaronsa amahera ndamwiravye ko je mbona ko nkenya. Ariko nawe hari ikintu ufise adafise, gifisa na valeur wanashaka. Ivyo ni kubimenya. Ushaka ubuzima bwiza urevita ama comparison menshi. Wowe uraraba ivyo ushoboye akaba ari vyushira imbere. Imana bote ntizingana ku bagore. N'abagabo ntibanganya amahera kuko ubwiza bw'umugabo kenshi n'amahera. Mugabo ntibayanganya. Donc ntidushaka kunganya ibintu byose mu buzima. Il faut kwakira ivyo ufise ukabinezererwa et puis ukabiprofita aussi. Yeah. All right. Merci cyane rero Leandre. Ano mu psychologue aratubwiye exactement ce qu'il en pense ku bintu by'ama confession genre ibintu bagira ku ma réseaux sociaux muga surtout genre nk'uyu unye avuga ati ngo bataye meza ngo niyo bashaka ngo se niyo barondera. Ego c'est vrai. Ugize chance ugakunda umukobwa afite taille ya bien, shape nziza, akagira na caractère nziza, taganyero jackpot. Ufise umunga asa neza afite n'inoti, ro jackpot. Mugabo mu gihe naho adasa neza, mugabo afite caractère nziza umwikundira, murabana amahoro menshi. Rero mademoiselle Masha no gutunga naco bitwaye? Mufise ubwenge mugakora la vie marche. Uzaba ukabandanya. Rero la meuf gahanye nkuko yabivuze twambwira ati tekana. Uyu warahari quelque part dans les parages utazi. Ntazorindira ngo urabe ubwiza bwawe canke ikiniki ko n'abari beza gira amaje asa neza arige bihinduka. Ubuzima burahinduka. Of course. That's why rero nko Leandre bivuze rero ama réseaux sociaux ntatwe influence. Kuko tutangura kuza turashaka ibintu bidolux. Twatuma tubona abakobwa basa neza kuri Facebook, kuri Twitter hehe. Alors que muri vie réelle atariko bimeze. Ntabwo ugenda ku mugabo usa neza gusa, ntabwo uronka akadusa neza gusa. N'ahandi amachance aguma ari yose. Alexandre ashaka kudusigira rero akafite message kanyuma ku bakurikirana Peace International TV hama dusode n'ikiganiro. Ikindi nokongera ko kwizo twako turavuga nuko kenshi la beauté d'une femme bayikoresha muri business muri marketing. Donc c'est pas pour dire yuko ari ibintu biri menaçant quoi. Ni bira trendinga kubera iki kubera bari ko bayikoresha mu kuganya amafaranga. Muri marketing birakora business publicité, magazine. Donc niho abantu baca bumva yuko abagore beza ni baboneka. By the way n'abagore barakunda kuboneka. Urumva wowe acha yumva yuko wewe bigoye kuboneka kubera yiravye ni bazomurondera ngo amushire muri publicity. Ico kibazo kenshi abantu bagira. Mugabo urashobora kurondera ubuzima dutaparuka baho. Izo ni ibintu abantu bakwiye gutara ingene isi function. Kugira ngo ntumve yuko wewe uri anariye canke baguhevye. Ni gutahura ingene isi function ivyishira imbere utabifise ukarondera ibindi. Urabaho ntaco vyica. So ikintu novuga cyanyuma kuma confession anonyme ibintu dukunda kubona kuri Instagram abantu bapostinga ku mastati ni ibintu vyerekana ingene abantu baba bariko barabaho. Rero ikintu novuga gikenewe afete bari abantu bamwe bafise ibibazo baba bafise ubuzima baciyemo bakeneye abantu bameze nkabo babakira babakeneye ni community y'abantu bafise ingorane nk'izo bafise kugira ngo bashobore kuronka abantu bugurukira bashobore kubabwira izo ngorane bafise. Nibaza yuko biri anonyme kubera ntibaronka umuntu wa vrai ashobora kubakira. Ko turavye nk'imiryango ha mu Burundi imwe ngene imeze hari ibintu batemera kuvuga nibindi. Hari ukuntu criteria yacu ifise ibintu hisha kandi abantu bakeneye gukira. Je ituma rero nk'ama platform arafasha abantu babone negativement ngo bavuge ngo abari abantu bavuga ibintu nibiki ahubwo no kuraba ingene bashobora kwiga ku bibazo abantu berekana bakabafasha. Nico noherezako. Biriya bintu birerekana ingorane abantu baba bafise. Biranerekana importance y'ibintu vy'amarezo sociaux. Ko abantu bashaka kuronka aho bavugira abantu bakera naho baronka bavugira baba bafise imibabaro myinshi mu mutima. Rero abantu bashaka kuvuga naho biba bidatonze mugabo birafise ikintu bifasha mu buzima bw'umuntu igihe bifasha umurongo mwiza. Voilà. Merci beaucoup Leandre. Karibu kandi kuri Peace International TV la prochaine fois. Hama ntimwibagire kugira like, share, genre subscribe byose. Tuzosubira ubukurikira kuri Peace International TV. Merci. Ciao.